ntibaze babahende kandi n'abaririmbyi namwe bibavako kuko iyo baguhaye iyo award ukabona ko umenga ni ikintu cya grave ego award ni bon ni CV ariko monshera no avungira guzogenda kurondera collabo ngo na 50 Cent cyangwa ngo na Diamond cyangwa n'undi muntu ngagusabe award ngo zana award wapi n'amafaranga award nkuru n'amafaranga sasa rero izo award baguma bahazi kijama akaguha award 30 gasanga vraiment ubuzima ntibwavansa vomye yuko uronka imwe mugabo y'agaciro. Hey guys, I'm Diana Raki. Narinda bakumbuye ndazira mwarimu nkumbuye hari yaciye igihe. Aha turi kuri K9 TV aho dufise umutumiro wacu mwiza cyane, umusore asa neza cyane bro. Abakunzi bacu, abakunzi biwe hariya mwese uyu munsi tugira dukorane. Reka banza tubwira amazina yiwe. Nitwa Nshimiyimana Fabrice. Hanyuma Fabilove Fabilove andike Shamboy andika Mirigado n'andi mazina menshi atandukanye so nibaza yuko naheje kwivuga yeah nguko bamaze kuvyumva rero turi kumwe na Fabilove ndaza abantu benshi abana benshi bagufana from abutazi ndaza abafana bawe bose ntabuzi ushobora kubamenya bose kuko mu isanzwe bon umuririmvyi araririmba sivyo hanyuma bavuga yuko umustar mu isanzwe ni inyenyeri sasa rero inyenyeri iri hejuru biragoye yuko ishobora kubona bako barayishinga amaso hose ya mugabo icyonzi cyo tuba dufise abadukunda n'abatwanka ariko ya abadukunda turabashimira hanyuma abatwanka nabo turabasengera kugira bahinduke. Rero nariko ndakubwira nti ufise abakunzi benshi je ndaza abana benshi abana bamaze kwigirwa haruguru bavuga ati je ndakunda Fabilove ndakunda ririmba ndakunda indirimbo ziwe bamaze kuvuga kandi nivyo ushobora kubamenya bose ubu rero nibo baduhanze amaso nibo bariko baradukurikirana bagomba bumve neza ko kuri K9 TV niki Fabilove agomba kutubwira niki agomba kutuyagira ndiko ndaraba na post zawe ndakubona nk'umustar inyenyeri iraho imurika kandi yiyemera cyane. Nibaza ko cyame na mbere kwanza uko abandi bakwemera utangura kwiyemera wowe ubwawe so twebwe turiyemera ariko kandi sino hanura abandi yuko cya wiyemera ngo kubera ngo umuntu ategerezwa gutangura kwiyemera no iyemera ubona yuko hari cyo wiyemerako naho ko bari gatoyi wiyemere kuri ako nyene ntushaka kwiyemera ku cyo udafise so rero jewe kugira ngo nshobe kwiyemera muri iki niyemera mu cyo nshoboye icyo ntashoboye vema se shaka kuciyemerako hanyuma kene naco nashaka mvuge kucerekeye abantu bashaka kuba bankunda ndababwire yuko ntibihenze antuka nabo nyene babona yuko ntibigira baba desu ya ndumu type nakuze nkunda hip hop cyane kuva nkiri umwana mutoyi ndumwana muto cyane natanguye kubikunda kuva kera gushika nshika kuri etape ntangura kwigisha urundi gwaruka turamutumirwa mu ntuze mu biteramo bitandukanye ndi kumwe n'ugo gwaruka ko yari association je natangwa kwiririmbana indirimbo ya mbere ruva deja fisa ama formation nagirishije abandi so necituma rero byaroroshe yuko nshobora gukora ibintu abantu bakumva yuko ari ibintu ufitiye experience donc nacyo gituma rero no mu mwaka uheze bangomwe nk'umuhapera ashobora kuza muri jiri agaserukira jiri muri ni comedia kugira ngo shobore kuba novuga gushobora gutanga amanota kuko hajya gutanga amanota si ikintu cyoroshe kuko gutanga amanota cyane na mbere bajya abantu uri hajya bajya baje gukompeta barabanza kuraba capacity yiwawe wese noza kugukota kandi wumva ko hari byinshi bashaka kuba bagusumvye urumva sasa rero nico ituma barahaririye bararaba mugabo mu nyuma barabona izina giwanje avuga ati antuka Fabilove n'umuntu ashaka kugira icyo abwiye nabo bantu bako barakompeta par contre hari abandi bari biyumviriwe ko mugaca basanga abo bantu donc biragoye ngene ashobora kugira icyo akosoye bari abantu bari imbere kuko ari abantu dukora hip hop mugabo tutigeze tushaka kumenya ivyari byo gusa tubikora kubera tubikunda gusa
ariko hariho ababigize nk'akazi. Je ndabikunda vraiment, ndabikunda nacyo ituma ntigira ndevia n'umuswari imwe, icyo ituma nemeye kubagwa agasore wa hip hop. So nabuza tuko bagira kose aba DJs batubwira ngo imiziki yacu ntitambika nigira gute, me ino munsi nimba Farias amaye collabo abazi yuko ayimpaye kugira nshiremo hip hop, nimba Peace and Love impaye collabo ibizi yuko ntegezwa gushirayo ntuze hip hop, nimba ari ndeba Masterland cyane n'abandi n'abasadbi bose babazi yuko ntegezwa gushira mirya rap. Par contre hari uwundi ushobora gushira ukagira amaduta ati mbe ashirayo rap cyangwa ashirayo ikindi kintu, kubera ntuburi siri cyaza kuririmbamo. Bisigura yuko Jeff Fabilove umuntu wese anyiyumvire kabazi yuko ntegerezwa gushiraho cya kintu nyene yakashe yiwanje, cya kindi nyene bandonderako. Donc baramaze kumenya identité yiwanje. Wariko uravuga abantu bankunda. Yego. Jenny yazo ko misanzwe ndamaze kubona abantu bankunda vraiment urukundo. Nibazo yuko nimba hari abaririmbyi babiri ngaha mu Burundi bafise abafana bakunda bagapfa, shano bandimo vraiment. Igituma ndabivuze uko benshi bacha bibaza ngo nugushikuza cyane no kugira gute, no urashaka kugira abafana bagukunda, mugabo hariho gukundwa kabona ati vraiment hari abantu bankunda bumva kumenga no kwitanga bagafa. Fabilove Kamirigado bagende bayirondere Instagram yanje, konte yanje, baraza kubona umuntu yagiye mu mutwe aricapa k'ibintu indome ziwanje nyene Fabilove. Harabayeho n'uwicafye ko tatouage umukobwa, hanyuma hariho umuntu agendana ubumuga bwo mu mutwe, nawe nyene akunda kuririmba indirimbo ziwanje. Donc iyo akora mubona yarakuye impuzu, bamwe bakanyagiriza ngo Fabilove ngo cyane watumye amera kujya, no iri pare yuko yoba yasaza nkunda swate ntavyo nzi vraiment, kuko nanje birantangaza kubona umuntu vraiment agendana ubumuga bwo mu mutwe ugasanga ari karirimba indirimbo ziwanje za ntaco wanze n'izindi utagira bagenzi. Ni ibintu baragenda kuri Instagram Fabilove Kamirigado bacha bibona vraiment bavyose biriko. Hanyuma hariko n'abana, hariho nk'umwana araho w'Imuramvya, umwana afise arafise nka 4 cyangwa 5 w'Imuramvya, umwana mutoyi yaririmbye indirimbo yitwa Master, ishika none umuntu abantu ntibarasobanukirwa, umwana muto cyane vraiment w'Imuramvya. Ndanamushimana sindanamubona, muga ndifuza yuko wande nzoduga Imuramvya ari wanduganye wenyene vraiment. Sino bivuga ngo ndabiheze, mugabo abana bato cyane barankunda cyane gose. Benshi barakunda kuvuga ngo hip hop ngo ntikundwa, bivana rero ngene buri kurabikora, ubikora nk'ibintu nyene bidakundwa ntibikundwa, mugabo ubikora nk'akazi cyangwa ukagerageza kwa meliora ukabirondera bizokundwa, kuko nawe uzo buri kubikora uvyitaho cyane. Tukiri kuri abo nyene bagukunda, nawe urerekana iki de retour? Jewe misanzo sindaronka icyo nerekana, uko ubundi bwo nuvumenga no kwerekana igisumbi cyo banyereka, ariko naho muri icyo gihe ntacyo ndatora kuko burya nta gisumba urukundo. Ubwo rukundo nago jewe cangerageza gukora ibikorwa byiza kugira ngo babandanye baryoherwa, babandanye baja muri ya mood nyene. Nta kindi kintu je novuga kigaragara ndakora, usivye yuko nsaba Imana impa uburyo bukwiye kugira ngo shore kwitaho bamwe mu bankunda bashaka kuba bagendana ubumuga cyaye buriya. Bariko baratanga award y'abaraperi b'umwaka, waronse award waramupostinze ku ibintu byinshi, watubwira impamvu? Je musanzwe ntacyo dupfa n'umuntu n'umwe, kandi uwo munyamuziki ngira mu Burundi ntacyo dupfa kandi nta nico tuzopfa, kuko umuntu mupfa ikintu kubera hari icyo yagutwaye, kubera ko mwashwanye. Donc rero muri ivyo nta muririmbyi je turagiranira ibibazo ngaha, kiretse ivyigeze kuba kera mugabo Paul mama vraiment muri no myaka niyaza ko ivyo ntaho vyoca. So je bijya nayo postinze kubera ujya yayironse, ni kubera ingene yatanzwe. Uwayironse uwari wese peu importe uwari wese ni bisanzwe. Ariko naravuze ati ni vyiza yuko tuza turavugisha ukuri, les journalistes baraceceka barakauka, ariko kugira uno muziki ushobora kugenda neza nuko muzoza muremera kwiniga mukavuga ukuri. Uwo mukunda ntibisigura yuko utomuvuga ko inkuru itari nziza,
n'uwo mwanka si ngombwa yuko mutomuvuga ko vyiza. 2020 narakoze ibikorwa vyinshi kandi vyinshi, ndi mu ba artiste apana uvango muri hip hop, no, ndi mu ba artiste nibaza babiri bo baronse ibiteramo vyinshi, kuko je naronse ibiteramo 18 mu gihe ngira mu bandi muri abo bavuga ko bahawe ama award, ngira wari afise n'icenda inusu y'ivyo no banarakoze. Hanyuma ikindi naco narakoze challenge yitwa master, nibaza ko nta murapere n'umwe ngatayigize ko icavuga utanyishuye mu ndirimbo yaratanze interview umwaka urenga gushika n'uno munota master iracyavugwa. Hanyuma hambavu yaho ndahamagagwa muri collabo na Sadbi, indirimbo yitwa Izina Remix twakoranye n'abanyarwanda. Ndahamagagwa na Forias mu ndirimbo yiwe yitwa Irijoro. Ndahamagagwa n'abandi ba diaspora ba Don Brighter, indirimbo yiwe yabaye ya gatatu muri Isanganiro Award, ifise na video amabayerekanye kuri RTNB. Narakoze ibikorwa byinshi cyane. Bugabo turibibaza, eske uwo muntu bahaye award iyo ndirimbo yakoze ya hip hop ku buryo yasumbije challenge ya master ya Fabilove ni iyihe? Uca wiharera inyushi rero ngaha. Ifo rero ko baza barakora uko ikintu cyategerezwa gukorwa. D'ailleurs je ndasaba yuko hategerezwa kubaho n'ikigo gisuzuma abantu batanga ama award. Vraiment hakwiye kubaho ikigo, kuko ubu hadutse n'ibintu usanga umuntu donc ashaka kumenyekanisha akantu kiwe nimba ari boutique, acha tora abagenzi biwe naka ngo ndabahaye ama certificate, ngo ndabahaye ama award. Ivyo bintu vraiment tubihagarike, ntibaze babahende, kandi n'abarimvye namwe bibavako kuko iyo baguhaye iyo award ukabona ko umenga ni ikintu ca grave. Ego award ni bon, ni CV ariko moshera navumbwira guzogenda kurondera collabo ngo na 50 Cent cyangwa ngo na Diamond cyangwa n'undi muntu ngagusabe award ngo zana award, wapi? N'amafaranga award nkuru n'amafaranga. Sasa rero izo award baguma bahazi kijama, akaguha award 30 ugasanga vraiment ubuzima ntibwa avansa. Vomye yuko uronka imwe mugabo y'agaciro, nivyo ndiko ndababwira. So rero kubw'ivyo nibaza yuko turakwiye kwikebuka impande zose, haba mu batanga ama award ndetse natwebwe dukora umuziki, ariko kandi bishoboka hariho n'ikigo gishobora kugenzura ivyo bintu vy'abatanga ama award, baraba intumbero yabo bantu vraiment. Yeah. Hari indirimbo ishobora kubimaze nk'amezi 3 3 n'imisi muri iyo misi uko ngo abapangaye ushobora kugira icyo yitubwiye ko abapangaye. Ijya ndirimbo nicyo gituma bon, hari ikintu nakunda testa mu bantu abarundi, donc kutamenyera misi yose kwa maturirimba vya bindi nyene canke kuririmba sije umuntu acishikira kaho nyene. Donc abapangayi mu isanzwe n'abantu baza gupanga, donc umuntu kugira basagira abapangayi urinye n'inzu nuko ubushaka ikintu bakuzanira, barazagapanga mu nzu yawe kugira ngo baguhe something. So rero iyo umuntu mu mutima wiwe, donc umuntu nyene ubumuntu uyu niyo nagereranije na nyene ijyanzu nyene rujya rupangu, urumva? Hanyuma uriya mutima uri ndani niyo nagereranije n'ijyanzu bapanga. Hanyuma bijya vyiyumviro biri hajya mu mutima indani nibo bapangaye rero. So rero nako ndabifata gute musanzwe ujya mutima bijya vyiyumviro biriyo wewe umuntu canke wewe nyene n'inzu nyene n'urupangu ufise gushiraho umupangaye ukeneye, urumva? Ushaka ubona ariko gukorera nabi mwirukane, arakwirukana, urumva? Rero n'ivyiyumviro iyo ufise mu mutima wawe urashobora kubona ati antuka ibi bintu ufise yizi ngeso ndiko ndagiramo, no ifoko ndaziheba, kazirukana mu mutima, ntizishoka zigenda ubwo nyene. Ni nkuko n'umupangaye umwirukana adashoka agenda ubwo nyene, ni pore paka kagenda. None inyuma y'abapangaye hoba hari yindi nshasha kuko abakunzi barakwiteze cyane? Bon, very soon nibaza ko mu maro 25 le 23 le 24, donc bitege mu maro 20 z'ukwezi kwa kangahe zuku nyene kwa no musi turi le 21. Okay, muri aya maro 20 rero nibaza ko ataro 30 izogera muri aya maro 20 ntegezwa kubaha indirimbo
yitwa amadefu. Amadefu ese mwamaze kumva titwa hari hano nari nasomye ngo amadefu ngo yo bariye na amadefu mube murabyumva. Ugasanga umuntu yigiriye kwishira ko dislike kubera for what? Ayo madefu rero muyagabanye. Amadefu bayagabanye donc dukoreshe umwe wese abewe umuntu abewe nyene pana ko yishiramo ibintu bituma bimuhindura kabundi. Turabakunda cyane bakuzi ba K9 TV mwariko muradukurikirana cyane kuri Mike mwari kumwe na Lucky Diana umunyamahirwe turi kumwe n'umusore mwiza cyane abikora neza umurapero wacu abikora neza Fabilove. None se Fabilove niki wosaba abakunzi bacu hashobora kuba harimo bashasha kuko ama subscribers ni benshi bashobora kuba bariko nawe iwawe iwacu tubibona umuntu yumukunda uko atera intambwe utera yindi uje nyuma yiwe umukurikirana urabasaba iki? Jewe icyo nabasaba no kubandanya bashigikira umuziki w'u Burundi. Uko gushigikira umuziki w'u Burundi nuko gushira ko iyo like, gushira ko izo partage ya mashare, hanyuma no gukomentinga, donc gukora igikenewe cyose kugira ngo iyi channel irikira cyako bino bintu siyo mu mahanga niyo mu Burundi niyatera imbere. Umuririmvyi wese azocako azotera imbere, hanyuma umuririmvyi niyatera imbere azoteza imbere igihugu cy'u Burundi. Ico gihugu cy'u Burundi nicavugwa neza bizotuma nawe uri umurundi uvuga ati jewe ndishimiye kuba ndi umurundi. Ariko ntaco bimaze no munsi kuba dushobora kuba tuvugwa ngo abaririmbyi b'abarundi donc n'ama festival aba ugasanga ntibadutumira kubera iki? Donc ya ntambwe twifuza ni mwebwe nyene mwidushikanyeko, ariko mwebwe ntavyo mukora kugira ngo iyo ntambwe abarundi bashe kwishikako. So rero kubw'ivyo nibaze yuko turakwiriye guhindura mind, hanyuma turabe yuko ivyacu twobishira imbere. Ko kubishira imbere nuko rero gukora ibisabwa byose mufashe zino TV cyangwa ibimenyesha makuru kugira ngo bishike ku ntambwe nziza. Muzoba muko murafasha n'ugwaruka gose ruca kuri zino miko. Murakoze cyane Fabilove ndabashimiye cyane. K9 TV irabashimiye cyane, namwe mwariko muradukurikirana turabashimiye cyane. Ni K9 TV iriho ku bwanyu, iriho kubw'ugwaruka gose, kubw'umuntu wese afise icyo agomba kuganiriza urundi rwaruka. Mwari kubona na Lucky Diana. Ciao.